mugorora ibiganza turamukanye bene data. Yesu abahezagire. Turashimiye Yesu cyane kubwa buno buntu yongeye kutugirira. Umukozi w'Imana yamaze gushima ku makaze no ku mutumiro. Nanje nagomba nshimira Imana kuba hano, ndanezerewe cyane mu mutima. Icya kabiri nagomba kuvuga umuryango wanje, madame n'abana n'abandi twagiye dusezerana, baradutumye kubatasha, mwakira intasho zabo. Hanyuma nkuko yabivuze pastori, uyu munsi nyene dutera tugenda, ntiduhava tuja guteba mu majambo, turagomba gukoresha umwanya neza kugira ngo n'ingendo zikurikira zishoboke neza. Nagira ndabagore, Yesu araha, nimuhaguruke tumuhe icubahiro, turirimbe ngo je ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose gushika kugirane gupfa. Je ndi umukristo, ndashinga intahe naho igihugu cyose contwenga. Ngomba ko tuyiririmba twese. Je ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose. Kujana n'umunani. Tuja kuririmba icya mbere gusa. Je ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose gushitsa gupfa. Je ndi umukristo, ndashinga intahe naho igihugu cyose kwenga. Je ndi umukristo wo mu mutima, kuko unsiga nkunda Kristo, kuko aho yapfa yazira jewe binkwiye. Je ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye, haleluya, kuko aho yapfa yazira jewe nanje ko ndamu. Yesu turaguhaye icubahiro, haleluya, n'ivy'ukurura umwami wacu, amen, haleluya. Oh, haleluya, uri umwami wacu, amen, haleluya, haleluya. Kandi nitwicuza kuba turi abana bawe, kandi nitwicura doterebo kato, haleluya, nitwicuza, haleluya, kuba tugukorera, nitwicuza ku mahitamo twagize, haleluya. None mu izina rya Yesu komeza ubana natwe, ubushobozi bw'umwiza ndabugose, ndabusambuje, ndatuye Yesu, ndatuye amaraso ya Yesu, haleluya. Uyu mwanya muto dufise dushoboze Mana, twongere dukoreshwe nawe, ivyo tuma ibihe bidashira byacu bigenda neza. Tubisenze mu izina ryawe gera Yesu, amen. Muvyagire Yesu abahezagire. Mana irakoze kuba tubabona, turanezerewe kuba twumvise amajambo menshi, turashimiye Imana. Yesu abishimirwe. Nagomba nanje nongere kuri aya majambo twumvise avuga ngo mba narihebuye, nizera kugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho.
turashima Imana itugirira neza no mu isi y'abakiriho. Amen. Nico gituma ntazigera nemera nawe ntuzugere wemera umuntu agusuzugurana Imana yawe. Naho wo gusuzugura uzokomeze kwatura ibyizigiro bizima ntikunyiganyige, kuko dufise Imana izi uyu munsi n'ejo hacu. Imana ishimwe. Nico gituma umugororotsi azomererwa neza n'uruvyaro rwacu rurafise assurance imbere h'abana bacu. Imana ivuga ngo uruvyaro rwacu ntiruzosegerereza ivyo kurya. Yesu adushoboze kubana nyakubana nkuko tuvyumvise mu ijambo ry'Imana. Nagomba nanje nsozere, nanje mfise amajambo tugomba dusome mu gitabo ca Rusi, gitabo ca Rusi mu kirabe, gitabo ca Rusi 1:15. Igitabo ca Rusi 1:15. Rusi gikurikira abacamanza. Abacamanza baba bakurikiye Yosuwa. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Rusi 1:15 tugeze ku 18. Naomi aravuga ati, raba mugenzi wawe asubiye mu biwabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe. Rusi aramwishura ati, reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo singukurikire, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryanje, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa abahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko afashe ingingo ntabanduka yo kujana nawe, acarahora. Imana idufashe. Itanguriro 39. Ngomba dusomera ahantu hane rimwe cyo tuhavuga rimwe na rimwe. Itanguriro musubira inyuma gato ya 39 ku murongo w'9. Chatsa kuja muri Daniel dureze mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorino. Itanguriro 39 ku murongo w'9. Dusome mu izina rya Yesu. Nta wunduta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Tuje hariya muri Daniyeli 1 ku murongo w'8. Yesu uri umwami. Yesu nushimwe. Intsinzi yawe mwami Yesu iri hano. Haleluya. Yesu. Amen. 1:8. Daniyeli havuga ngo, Daniyeli 1:8. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutazokwiyumanisha ibyo kurya by'umwami canke ibinyobwa anywa. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Duhereze hariya mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorino 5 ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Amen. Mwunamura amaso mu ndabe. Tugomba tuvuga n'amajambo y'Imana, kandi nifuza yuko Imana yoshoboza nkavuga mukavyumva mwese kandi mukanabitahura mu izina rya Yesu.
nagomba tuvugane ijambo numvise mu mutima, ni ijambo jewe muri kino cigwa nise ngo Imana yabo ntiyasuzuguritse. Imana yabo ntiyasuzuguritse, niyo majambo tugira tuvugane. Hajya ahantu nagashasa kuraba ko twebwe Imana yacu itoba isuzuguritse. Hajya twasomye ni inkuru y'umudame y'umukazana na inabukwe, kandi ari amajambo murayazi, na majambo y'uwitwa Naomi n'uwitwa Rusi. Hanyuma aba bantu umwe muri bo yari umwisirayeli. Umwisirayeli yarazi Imana. Hanyuma baca barava i Betelehemu, ndabibutsa ayo makuru. Baca bagenda hariya i Mowabu kubera inzara yari yateye i Betelehemu. Betelehemu ni ijambo risobanura ngo inzu y'imitsima. Nk'abantu nta kintu kigoye nko gusonzera mu nzu y'imitsima. Ukasonzera kandi ari mu nzu y'imitsima. Imana idutabare. Ega mwishe nk'aho abantu basonzera. Uwundi mugore yinjiye mu rusengero, ni ntaye bambariye ba mwarimu dukorana, yinjiye mu rusengero, uwundi bicaranye nk'aho muheza gushima Imana, hajya acaramuraba acamubaza ngwewe ngo imvutano yawe ni nziza. Atego ngo wayiguza ngahe mu rusengero? Nyamugore arashobozwa n'Imana, acavuga ati banza urindire turaza kumbaza dusohotse. Erega yakama yayiguze, yacamubaza aho yayiguriye naho. Mwumva Imana itamuhaye ubwenge, yarashoboye. Rero aba bantu haragera igihe mu nzu y'imitsima abantu barahasonzera. Ako kantu ndagasubiremo, mu nzu y'imitsima barahasonzera. Barahasonzera n'ukuri. Hari iwacu narumvise umuntu bari bafise umunsi w'amasengesho, barasenga barahezagirwa, uwundi nawe aca barasinzira. Aho niwumva ko inzara iba yateye, abarasinzira. Hama rero uwundi arafashwa kugeza aho yutuzwa muri mwemu yera gose. Wa wundi nawe asinziriye acarakanguka kubera wa wundi yujwe mwema mukanze. Cararandamuka. Hari iwacu buragane tuvuga kurandamuka. Cararandamuka ngo umugesera araharankanze basha. Mu rusengero ukibukiraho umugesera, aho ntubushonje ntubusonze, aha mu rusengero umugesera yova he mu kanwa. Aha ko ari haleluya ame n'ibindi ntavuze. Ariko umuntu ashobora gusonzera aha agasonza. Imana ibarinde inzara yo mu rusengero. Imana ibarinde inzara yo mu rusengero bene data. Ariko nkujya muvuga butumwa yavuye akaza kurondera ingoho, nimwumva ko yari yarasonzeye mu rusengero. Ingoho ewe Mana, ingoho ibereye umusoda nyene, akaja kuyirondera kugira yice umukozi w'Imana. Imana idutabare. Baca rero bagenda i Mowabu, Elimeleki na Naomi bajana n'abahungu babo, umwe yitwa Kiriyoni uwundi yitwa Mahaloni. Bageze rero hariya Mowabu, baca baragera igihe bagirirayo ibyago. Umugabo we Elimeleki arapfa, Kiriyoni arapfa, na Mahaloni barapfa. Naomi rero acarumva inkuru zivuye hariya mu gihugu cy'iwabo yuko Imana yongeye kugendera abantu bayo. Hanyuma rero acafata ingingo yo gusubira mu gihugu cy'iwabo. Nagomvye tuze gutoramwo aha muri aya majambo mpaye ndavuga, ngomba ndabashika n'ahantu mutora inkomezi za Naomi. Naho bari bavuye hariya kubera cari igihe kibi, igitabo ca Rusi araciga neza ugishira hagati mu gitabo c'abacamanza, uko mu gitabo c'abacamanza usanga hama intambara
hari ibihe by'inzara rero byaba abantu bagasonza, ariko nsanga Naomi n'igihe yaragiye, naho yari yaragize ibikomere byinshi, naho yari yarababaye, umubano bari banye na Rusi wari watumye Rusi amenya Imana ya Naomi. Rusi hari hageze igihe aramenya Imana y'Abisirayeli. Haleluya! Imana ya Naomi umukazana wiwe Rusi arayimenya. Imana ya Naomi iramenyekana mu muryango iwe. Ndagomba muri aya majambo ngo Imana itugirire neza no mu miryango iwacu, Imana yacu imenyekane, abana bacu, abafasha bacu bamenye Imana yacu, Imana yacu imenyekane, abana bamenye Imana ya papa, umudamu amenye Imana yawe, n'umugore amenye Imana, n'umugabo amenye Imana yawe. Umupasiteri dukorana yaratubariye inkuru yambabaje. Umwana ngo yari mu y'abana, ngo abakozi b'Imana baza bumva yarasenga, ngo wewe Mana, ngo urandinda gukizwa nka gwimama, ngo urabindinda Mana. Ugo gwimama wumva gakiza kiwe, ewe Mana, ngira ngo ntikari gatomoye neza, ngira karimwe ibintu vyononekaye. Dufise ikibazo bene data, dufise ikibazo. Nagomba mufatanye nanje uyu mutwaro. Imana yacu irasuzuguritse, Imana yacu irasuzuguritse mu mihana yacu, Imana yacu irasuzuguritse aho dukorera akazi, Imana yacu irasuzuguritse imbere y'abafasha bacu. Sinzi ingene bigenda, bisa nuko, reka ndababwire, urumva turiko turiga mu bisanzwe. Unsanze muhira hariya Yomba Imakamba, ndi muhira nyene ugira usanga nambaye karuvati ni costume muhira. Ekada ndafise izo muhira, mwe murazifise? Turabafise izo muhira. Naganije rero ntaratera imbere, kumbe turafise izo muhira twese. Turafise izo muhira, zo muhira ushobora gukoramwe ibindi bikorwa. Turafise izo muhira kandi ivyo bintu twese turavyemera. Ariko ingorane nasanze muri iyi misi, turafise n'agakiza kaha mu rusengero, n'ibindi bintu ntazi ko agakiza, ndiyubara kuvyita agakiza, n'ubundi buzima bwo muhira. Ariko ingenda bahakarorera, biroroshe cyane mwarimu kumubwira ni Yesu aguhezagire. Murabona kandi karoroha muri aha ku rusengero, karora mbere mumbaririre kuko kararyoshe, nta na kimwe hindukira uwo muri kumubwira ati Yesu aguhezagire. None ivyo ni bibi? Murakoze reka ntimuvuze nabi, namwebwe mubivuze Yesu abahezagire. Kararyoshe kandi karoroshe. Ariko mfise ikibazo, hajya muhira vyokunda kubwira madamu uti Yesu Madame Yesu aguhezagire, yaga ruragumye umunwa kugira ngo gitari kugira ngo Yesu aguhezagire. Ye Mana we, canke abana baje Imana ibahezagire, kiragoye. Je ndafise ibibazo vyinshi kweli, ndafise ibibazo vyinshi. Ingene turi kumwe n'uyu mugabo, kumbure n'uwundi mugore atari madame wiwanje, dushobora gusenga tugahezagirwa nkuko pastor yariko aravuga. Turi kumwe n'uyu mugore wundi atari madame wiwanje, n'uyu mugabo wundi, tugasenga tukahezagirwa. Mbere na haleluya ikuruka ni haleluya, rakoze Yesu. Ariko madame ntiyigera vyumva na rimwe. Nshitse turi kumwe masengesho twe na madame, ko tuca twuma bigaca vyankirahe.
turacabandanya inyigisho z'imiryango muri ihangana vyankira Imana yacu irasuzuguritse. None tuvuge neza, dusubiremo twiyumvire neza. None duhore twuzurizwa mu rusengero iwacu tutuzuzwa, duhore tuvugira haleluya mu rusengero. Mbega mu nzi wanje hoho sinkeneye kuvuga ni haleluya, muvyumva gute? Sinkeneye kuvuga nturakoze Yesu, sinkeneye kwatura ni bane banje Imana ibahezagire. Imana yacu itugirira imbabazi. Nagomba twicishe bugufi tweyumvire, maze singomba kuvuga ibintu byinshi ntera sozera. Imana yacu irasuzuguritse. Hariya muhira Imana yacu irasuzuguritse. Nagomba tureke kugira ibintu byo hejuru byo kwigira abantu bahambaye. Mwiyumvire ngene muhira tubayeho, mwiyumvire ingene bigenda iyo rasiyo yabuze. Nijoro batubariye ati na Petero yararaye araroba arabura. Iyo vyabuze kandi bibaho, ari bihe ducishwamo muri iki gihe c'ubuzima, ibiciro bigoye. Ubwo Imana yacu ntisuzuguritse ga bene data, Imana yacu ntisuzuguritse. Abana bacu batuzi gute? Amajambo yacu arabahezagira. Mbega bumva bokunda Imana ya papa n'Imana ya mama. Mbega Imana yanje yobita. Ariko Naomi arabwira abakazana biwe ati rero bane banje nimusubiri wanyu mugende. Ndafise umupastori twakoranye ubu n'umumissionnaire muri Zambia. Abana biwe iyo bari ku mashure haragera igihe bakoze ikibazo umunsi wa mbere, bari abana baciye ubwenge mu ishure. Rero babonye ikibazo cabagoye, baca mu telefona ngo papa, barakunda icongereje cyane, ngo increase prayers, ngo duza amasengesho papa. Bari bazi ko papa asenga Imana, kandi Imana igakora, kandi Imana ikumva. Abana batuzi gute? Abana banje barakunda utuntu twishi batunga, utuntu tw'utubeba, udukwavu n'ibindi. Umunsi umwe naragiye aho batungiye udukwavu, baratunyereka ko nshitse baca bampa raporo. Hari naho banterefona ati papa kapfuye agakwavu, bakambikira ndi kure. Rero umunsi umwe naratashe ca ndagenda aho batungiye utuntu twabo, ca ndasenga, ndadusengera nzapfa n'abarandindiriye ngo urakoze. Nagomba twiyumvire mu mutima hariya muhira, hariya muri quartier aho tubaye, hariya mu kibani wacu. Mbega Imana yacu yobizwi? Mbega Imana yacu baba bayizi? Mbega ariko Imana idufashe. Ndumva Imana ebene data, Imana mbega murumva Imana yo bidushoboza murumva Imana yo dushoboza na hariya muhiri wacu bakamenya Imana yacu bakayifuza. Ndababa vyumva mu mutima ivyo mpenda vuga, sinzi ko iyo mvugo muyumva. Subira mu manure ngira nti mwarabiye ku bandi, murumva erega ibi bintu birahambaye. Je ndabifise nk'umutwaro. Erega ijambo ryatwego ngo nico gituma turi ntumwa mu gishingo cyande cya Kristo. Erega Yesu ntakiraha ku isi. Yesu agenda aha ku isi aciye mu maguru yanje. Agomba haja Yesu akeneye amaguru yiwanje. Agomba abahezagira Yesu akeneye umunwa wiwanje. Agomba bakora ko Yesu akeneye amaboko yiwanje. Nibande bagomba kuba ivyo bintu mu izina rya Yesu? Haleluya! Nibande babigomba? Gira ibiganza gutya. Alomeredo katoyi. Haleluya! Imana ikugirire neza. Ndakwatuye kwayo mavuta, ndakwatuye kwizo nkomezi, ndakwatuye kubwo bushobozi. Haleluya! Kumiza ibiganza hejuru ndavyumva mu mutima. Imana yongera ikugene ube intumwa, ube ambasador. Haleluya! Kumiza ibiganza hejuru ko Yesu araha. Haleluya!
ndagomba kuba umuntu w'Imana, ndagomba kuba umukozi w'Imana. Niyo ntoba nambaye costume, niyo ntoba nambaye pinjama, ndagomba haleluya kudatakaza akaranga kanje, identite yanje. Nomele do candole pola etelo de gride meneloma ele ponde guide lo vedre conta le maido. Bagabo twongere dusubirane akaranga kacu, bagore dusubirane akaranga kacu, bane dusubirane akaranga kacu. Haleluya! Isi irakeneye Yesu, isi irakeneye Yesu. Manura ibiganza Yesu. Isi irakeneye Yesu, isi irakeneye Yesu, isi irakeneye Yesu. Haciye imyaka myinshi abantu barya umukate ntibarawuhaga, na Yesu yavuze ngo ni umukate w'ubugingo waje uva mu ijuru. Haleluya! Yesu adushoboze. Isi irakeneye Yesu. Amen, amen. Mumanure ibiganza. Ndababwira ikintu numva mu mutima, Imana yampaye mu mutima. Ndiko ndaronka aya majambo, nibukijwe ingene abambasaderi iyo baserutse mu gihugu kugira ngo bemegwe, hari amakete igihugu cabarungitse kiba cabahaye, bayita makete yo kubagena, amaretre de créance, bakayatwara. Ayo makete ni yabaye icemezo yuko ari intumwa mu gishingo c'ico gihugu. Nagomba uyu munsi twongeze gusengeranira, Imana yongera itugene, Imana yongera ikugene mu izina rya Yesu. Hajya ahantu uba, hajya ahantu ukorera, ubicete userukire Yesu. Nawe macha hagati nimutahe bane, nta bagabo mworonka. Uruparagenda ariko rusacara mubare ati ureke kunyinginga kuguheba, jewe narabonye Imana yawe, jewe narakubonye mu Imana, kandi Imana yawe irasumbiza iwacu. Haleluya! Imana yawe niyo Mana nyamana. Uri Imana nyamana. Nimundirimbirire iyo Mana yanje. Uri Imana nyamana. Uri Imana nyamana. Uri Imana nyamana. Turakeneye abantu bamenye Imana yacu. Turakeneye abantu bamenye Imana yacu. Haleluya! Yebene data, turakeneye abantu bamenye Imana yacu pe. Reka ndababwira inkuru, munyihanganire ntihagire uwitsitaza. Mudame wanje yaragwaye mu minsi yeze, araja mu kwa muganga. Hama rero umuganga aramwakira, aramuvura. Sitije naye namuherekeje uwo munsi, ari uwo tuvukana yari yamuherekeje. Hanyuma araca aramubwira, acarabaza muganga ati muganga, iyi ngwara none iyi miti umuhaye niyahera, niyo imiti yahera azocakira? Tumwabonye ko azocakira. Gwekaye ngo niyaheza kuyifata ahubwo murambabarire ndababwire ngene yavuze. Ndiko ndavuga ibintu mutuzitizo. Ngo ahubwo iyi miti niyahera ate ngo azoca agenda kwandika unkiko. Ngo amurambike kw'ibiganza. Yari umudogiteri. Urumva iyo Mana y'umuhisi mutama yarizwi no mu badogiteri. hanyuma ngira ngo muravyumva hariya mu kiganga ivyo vyabamwungere ntavyo bari bazi, ntimuvyumva. Hanyuma mushikanje caramubwira aterega afise umugabo w'umupasitori nawe nyene, ngo yangu bibisaba abapasitori bakera.
muri hangane murazi ko tugifise umubabaro w'umuvyeyi wacu ariko ntaco kw'Imana yiwe itasuzuguritse. Yesu nashimwe. Nagomba mvuge ngo bene data turifuza ngo Imana yacu ivugwe. Naomi Rusi aramubwira ati ahubwo ndagenda kubwire mama, Imana yawe hari ibyo utaruzi, Imana yawe niho izoba Imana yanje, atahubwo aho uzogwa wewe, uretse yuko ni Imana yawe nayikunze, na wewe ubwawe aho uzogwa kubera urimwe nakubonye mw'Imana niho nzogwa, ngo Imana irakabimpanira birushirije nihagira ikintandukanya nawe. Baraserukiye Imana yawe neza, ndagomba Imana yanje kuyiserukira neza. Imana ikugirira ubuntu nanje ngirira ubuntu, ibitugora bituma Imana yacu itukwa yongera ibidukize mu izina rya Yesu. Hari ibintu bibiri nabonye nivyo ngira mpereze ko byatumye abantu bose baserukiye Imana neza babishobora. Ikintu ca mbere barabigira ingingo. Aba bagabo ba Daniyeli bari Babuloni barafashe ingingo, baravuga bati twebwe ntidushobora kwihumanya, hari ivyo Imana yatubariye, Imana yacu ntitegerezwa gusuzugurika, twebwe ntituzokwihumanya, dutegerezwa guserukira Imana naho turi kure y'igihugu cacu. Ndagomba twongere dufate ingingo, Imana yacu ntisuzugurike. Yesu abidushobotse. Ica kabiri nabonye, aba bantu ntibatinya abantu, batinya Imana. Naho byabasaba ko bapfa barahagarara. Yosefu avuga ati muri iyi nzu yose databuja yarande kuri ibintu byose kiretse wewe kubera uri madame wiwe. Ati none nokora icyaha kingana gutyo ngacumura ku Mana yanje? Sinshobora gucumura ku Mana, hako ncumura ku Mana nopfuma ncumura kuri wewe. Imana yanje itegerezwa guserukirwa neza. Nimuze twongere dusengeranire, Imana idushoboze kuyihagararira neza. Tururunganwe bw'ubwoba. Umunsi umwe Imana yarambariye, nari mu masengesho, Imana irambarira ngo Prosper, ngo nta handi hantu hasigaye ibijora ngo atari mu ishengero ryanje. Mu ishengero honyene niho hari ibijora, ahandi hantu abantu bose barakaze baremera kubizira. Ubu hariho abasambanyi bihevye ubuzima bwabo bwose, ubu hariho abasataniste bemeye guheba imyaka yabo bazopfe bataramvye, ubu hariho abantu bihebeye ivyiyumviro vyabo baremera kubizira. Uyu munsi nagomba twongeze gufata umwanya umuntu yiyumvire, ndagomba Imana yanje ntisuzugurike. Hariya hari ibintu vyatumye Imana isuzugurika. Naratangariye aba basore Shaduraka na Meshaki na Abedunego, barabatumye ko barabatuma ko vy'ukuri batesha Shaduraka na Meshaki na Abedunego. Umva bari abantu bose bari bapfukamye barunamira kiyahirwa Mana Nebukadineza yahagaritse muravyuka mu gice ca gatatu ca Daniyeli. Baca barabatuma ko atewe ngira ntimwabimenye, ngira mwabigize ivyoroshe Shaduraka na Meshaki na Abedunego kudafukamira Imana. Ndakunda bajya abahungu batinya Imana gusumba ikintu cyose n'umuntu wese. Baca barahagarara atanubwo ati nyakubahwa mwana, nitwokurirwa turagira ibyo tukugoza kuri iryo jambo, twagira tugusubiriremo. Ako nako nongeyeko, ngira ngo ntibabikubwiye neza. Imana yacu dusenga ishobora kudukiza, irabishoboye nta ngorane. Timwange tukubwira ikintu, naho itodukiza, amen, naho byose abako dupfa. Erega bene data mutinya gupfa, tuzopfa rimwe. Hari umuntu murumva arapfa kabiri? Oya, hajya aba yaravye. Bapfa rimwe. Naho wiziganya gute, naho utinya gushinga intaye hajya ku kazi, naho bikugora
ugasanga ngo kubera abantu musanga ivyumviro vya politike ngo bava kugirira nabi, naho utinya uruhira gupfa. Uruhira gupfa kandi uzopfa rimwe. Jewe nabonye nafashe ingingo mu mutima, jewe rero hagupfa nk'imbwa nahise mo kuzopfa nk'intwari. Imbwa zirababaje zipfa nabi, hagupfa nk'imbwa wopfa nk'intwari, kuko yabimbwa yabintwari zose zirapfa. Nofuma mfa rero nk'intwari hako mfa nk'imbwa. Muranyihangana ivyo nivyo jewe niyatuye ko, simvuze ngo hari imbwa muri twebwe, mugabo biribwa ngo inyuma hazoba imbwa, sinzi ko mwahasomye hariho umurongo. Rero baca baramubwira ati kandi twagira tukubwire mwami. Nagomvye ibintu muvyakire mu mutima cyane no mu bwenge, muvyiyumvire kwa umuntu aze gufata ingingo, twongere dusaba imbabazi Yesu. Hari igihe ibintu byo gusaba imbabazi Yesu tubifata mu buryo bw'idini, ntitubifate mu buryo bw'abantu baja mu ijuru. Erega ibi bintu nagomba uvyiyumvire mu mpande zose, uvyiyumvire mu mpande zose, uvyiyumvire ku telefone, uvyiyumvire uri wenyene, uvyiyumvire waganira n'abantu, uvyiyumvire mu nzi wawe, uvyiyumvire mu bana bawe, uvyiyumvire ku bavyeyi bawe, uvyiyumvire imbere y'amafaranga, uvyiyumvire. Nagomba muzunguruke hose. Imana yacu ubwo nisuzuguritse, Imana yacu ubwo nisuzuguritse. Kujya kuntu meze, kujya kuntu bigenza, ubona Yesu iyaba ariho yarari yari kubigenza uko yarabigenza. Kujya uhora wishura, ubona ariko Yesu yari kwishura. Kujya uhora uvyifatamwo, kujya uhora ubivuga kuri telefone, ubona ariko Yesu yari kubivuga kuri telefone. Nagomba mwiyumvire ko aha turi ari Yesu yategezwa kuhaba. Aha nimubona ibintu byinshi dushobora kuba twarononye. Kujya uhora wifata imbere y'abajya abantu bagusaba ico bafasha, ubona ariko wategerezwa kuyifata, Yesu yategerezwa kuyifata. Narigeze kururuka imodoka mvuye mu rugendo hajya kuri kwa Siyoni. Bene data, Imana tugirira imbabazi, Yesu turiko tumuserukira nabi. Nururutse imodoka bajya abana bafise ubuzima bugoye, baca baraza baranyakira amasakoshi yanje, baca barantwaza banyinjiza mu yindi nyunguruzi nshikana aho nja gufatira bisi. Hanyuma ndakora mu mufuko ndabaha udufaranga. Mugabo nyamwana acarambarira ngo ariko ga boss, ngo tunitwo ngo yaniyumaye gusa ga boss. Murazi ko bavuga uko nyene. Ewe Satani hora hamuhane. Mugabo Imana narihanye yarambabari. Hanyuma nca ndamuraba. Erega haturaye mu mubiri turi babi. Nca ndamuraba, none wewe twari twavuganya ngahe? Hogigenda n'amanyama menshi. Mwumva Yesu atasuzuguritse uwo mwanya. Nca ndafata moto ndagenda. Ni abanyarwanda bavuga kabutindi, numva nyende kabutindi ndagenda. Hanyuma nshitse imbere nza numva Yesu aransanze. Ndashima Imana idusanga niyo twagize intege nke. Yesu acaransanga, acarambaza ngo ivyo ugize nibiki. Ijwi rya Yesu rirakaze, ntirimeze nk'igi wanje. Hanyuma acambaza ngo mbega uragomba ko abana bawe bazoba nk'ujya mwana? Numva ingufu ziraheze zose. Ibikurikira nta rindi jwi yambariye, naciye ndabimenya. Naciye mbwira umumotari ntihagarara. Moto zari zikizunguka muri ville, ntihagarara. Ntari ico nibutse nibagiye kwa Siyoni, ntidusubireyo. Tuca turasubirayo. Ivyahaga birajya n'amahera. Nimumva ko amahera yo none iyo nkayatanga kare, nja nsubirayo. Nsubiyeyo ndururuka, ntangura kurondera wa mwana. Imana yarantabaye, ndabona ndamubonye. He mwana ntingo hano. Nca ndakora mu mufuko. Imana irarihisha amande bene data. Urumva na yandi gasinamusavye ngo garukana, oya nashize ko yandi. Nca ndakora mu mufuko. Singomvye kwirata ko ngira ubuntu, oya ni imbabazi z'Imana. Murumva ko vyaye vyanananiye, noneho nta nico tuma ndavyirata. Hanyuma nca ndamubara nti wakire, ni kandi mwana ntumbabarire cyane, ntinakugiriye nabo mbabarire. Arandaba ngo urakoze boss, Imana iguhezagire boss. Nza numva mu mutima umenga aranduhuye.
ndagenda ndiko ndibaza Yesu aserukiwe gute muri ino si, mubona tumuserukiye gute? Ndatwiyegeranye tureke kwigira ibintu by'ibihangange, murabe ngene duserukiye Yesu, murabe ngene duserukiye Yesu. Oh mana, mukizu twemere naho Yesu, oh wewe Yesu we. Haleluya, amen, haleluya. Mukizu babwiye Nebukadineza ati nahitodukiza, turiteguye kuja mu uyo muriro nta ngorane, ariko Imana ishimwe yarabakijije. Nagomba nsozere ndababwira, aba bantu baraserukiye Imana yabo neza, ariko Imana yacu muri ino minsi irasuzuguritse, irasuzuguritse, irakengeretse. Imana itugirira imbabazi. Ingeso zacu zituma Imana isuzugurika. Uko twambaye hano, umuntu aturavye nka twamye turaririmba byabaye umugisha. Mugabo nagomba twibaze hariya hanze y'ibi bihome, hanze y'ibi bihome Imana yacu imeze gute? Twarize nabi cyane, twarafashe ibintu nabi, twafashe ko mwemu ariwo kutuvugisha ngo aba gusa, tukavuga n'ibindi bintu byinshi. Mugabo ntitwamenye ko mwemu adufasha na hariya hanze, hariya muhira tutambaye amakostime, hariya turima ku kivi, hariya mu matongo, hariya mu maparsele, hariya hirya no hino. Oh, Imana itugirira imbabazi, Imana idusange. Numva aya majambo ari manini, ariko nagomba uyu munsi umuntu yiyumvire. Nagomba mbere yuko nza kubaha akaze dufata akanya twiyumvire ingene Imana yacu ishobora kuba yarasuzuguritse muri kijya na kiriya. Reka bene data n'abadandaza barayisuzuguza, n'abigisha barayisuzuguza mu mashure, n'abaganga barayisuzuguza hariya ku kazi, hari n'abacamanza bayisuzuguza. Imana yacu irasuzuguritse, muvyiyumvire. Buryo ukuntu twambaye guhishije ibintu byinshi, ariko hariya ahantu dukora, hariya ahantu tubaye hafise ayandi makuru anyuranye n'ayizi mpome zine zizi. Ivyo mpamvu mvuga muri ko muravyumva neza, hari ayandi makuru avugirwa iyo hanze. Imana yacu irasuzuguritse, Imana yacu irasuzuguritse. Umunsi umwe twariko tugerageza kuganira n'abantu, dufise umutwaro wo kubabwira Yesu turi mu modoka, baca batangura kutubwira ngo muri ino misi ngo abantu benshi mu mashengero ngo ni ndyarya, ngo ni ndyarya vraiment, bari abantu bize ngo kandi abantu ba mbere ngo twabonye nk'indyarya ngo n'abapentekote ngo ni ndyarya gose. Tuti ivyo vyigwa mwarabitohoje neza? Ngo ya vraiment ni ndyarya. Tingira nuwo mwahuriranye gusa si bose. Yesu atugirira imbabazi. Ijambo indyarya mu Kigiriki rigomba risobanura ngo n'umukinyi w'amareresi, n'umuntu hamwe aba ameze uku. Muraza abakinyi b'amareresi, uyu mwanya bahaye akina ibi, ejo akabahaye akina ibindi. Sinagombye kuvuga amajambo anyaruka, kuko sinkeneye yuko muza mu bishobisho. Nagomba umuntu yumve gutsindwa mu mutima. Murabe ngene bitugoye, murabe ngene bishika tukishura abana bacu nabi, murabe ibikomere twateye abana bacu tutabizi, kuko twababwiye ngo ibigango nka nyoko, ngo igitwe nka so, ngo wakijujuwe. Ibi bintu byarasuzuguje Imana. Imana irasuzuguritse cyane mu miryango yacu. Oh, Yesu atugirira imbabazi. Nagomba tureke kwigira abantu bahambaye, muze tumanuke mu mutima, tumanuke neza, tumanuke vya bihe wacerewe ahantu, urabona izi telefone zatukwegeye akarambaraye mu buryo bw'agakiza. Wacerewe ahantu ugomba kubwira umuntu aho ugeze. Murabe ibyaha biriko birakorerwa mu matelefone, mubirabe neza, murabe ngene Imana yacu isuzuguritse.
uwundi twaramubajije ngo yangwereye ijambo ry'Imana yatubwiye ko dukwiye gukoresha ubwenge bwo kubesha ngo ugeze ikiremba ukiri hariya imatana. Nagomba murenge n'Imana yacu isuzuguritse. Imana yacu irasuzuguritse. Dufise ubukristo bwo hasi, ubukristo budashobora guhangana n'ibihe tugezemo. Dufise ubukristo budashobora guhangana n'igihe tugiye kujamo. Dufise ubukristo buteye ubwoba. Oh Mana tugirira imbabazi. Nagomba twunamika amaso yacu. Twaramusuzuguje Yesu. Twaramusuzuguje Yesu. Imana yacu izwi nabi kubera wewe na jewe. Imana yacu irasuzuguritse. Imana yacu irasuzuguritse hajya ahantu ho gukorera amastage. Imana yacu irasuzuguritse hajya ahantu wandira utuntu. Imana yacu irasuzuguritse no muri bisi ugendamwo wicaye. Imana yawe irasuzugurika kuko wewe umuntu anaguciye ko atakubonye ikibadosiye vy'ukuri. Imana yacu irasuzuguritse. Nagombye kuvuga ibintu bito bito. Imana yacu irasuzuguritse namwe bw'abashoferi mufise imiduga n'amamoto, umuntu atakubonye vraiment. Reka abantu araho batakubona. Mugabo uriyaranja ko yatari yakubonye hatswe ku mugongo ugasohora umutwe kugira ngo ugende umututse ngo ico kijuju ntiyo kujana uko nyene. Imana yacu irasuzuguritse. Imana yacu irasuzuguritse. Yari accident. Niburi bikunaniye wari gupfa umuhora ko Imana igutabaye ntupfe nawe ntapfe nushima Imana ugende. Ariko biranka bikakugugumura kubera hari ibintu vya kera bica bivyuka. Nagomba twihane intege nk'izo. Je nivyo nyene nahawe mu ijambo. Kandi sinza kubagobera. Gusa umuntu yumva ari ibintu nk'ivyo byaba bimaze kumushikira bikamutsinda. Akumva yobwiye Imana, Mana umbabarire, Mana umbabarire. Mana umbabarire unyeze. Kwezwa unyeze. Ace yizira tumusengera Imana. Abumvise amajambo mukayizerana nanje Yesu abahezagire. Amen. Ivyo bintu abantu bavyumvise ko twobipfukamira tukabwira Yesu ngo ngirira imbabazi nimwiyizire. Abatabihambije ntitwobagobera kuko tubagobereye mushobora no kuza mutazi kibazanya. Abumva boza hari ico bakuyemo. Abantu bumva ico bakuyemo. Abantu batoza kubera tubanje kuvuga ijwi ribatera ubwoba. Kubera mu bwenge no mu mutima. Kuko bayandazi murafize mwemwe. Nimuze bene data. Nimuze tumwemerere Yesu ko hari vyatunani ariko vy'ukuri. Aho uravyirengagije na wewe kweli. Uravyirengagije. Uremanze yuko muri ibi bintu sanze wera byo guserukira Imana. Uravyemanze gamushinga ntahe ko muri ibintu byo guserukira Imana uhaye urera. Mama mwana wacu uravyemanze ko araserukira Imana neza. Wabiravye neza wakoresheje ubwenge. Tureke ibishobisho ukoresha ubwenge wiyumvire neza. Je nagomba dusengeranire. Yesu arazi ko bitugora. Yesu arazi ko bitugora vy'ukuri. Ega biratugora bene data. Biratugora pe. Je simpa mvuga ngo birabagora. Oya. Biratugora hari gihe vyanka. Umuntu yogirirwa ubuntu akabihamvya. Ace bugufi dusenge tugomba dusabe Yesu. Haleluya! Ngomba dusabe Yesu imbabazi. Haleluya. Dusabe Yesu imbabazi. Nagomba yabu upfukamye cyangwa wicaye turirimbe kajya karimbo ngo Yesu tuguhungireko. Nitwagaheza tuce dusenga dusaba amaraso ya Yesu. Na kijana na 26. Yesu tuguhungireko ututaba reni dupfe naho bita tubereye nano nutweme
mukizutwe halerebote tubabarire Mana naho turi babi wewe waradupfiriye mukizutwemere nitwo kunyegetsivyaha ya gosariko amaraso yawe Yesu yavuye ku bwacu mukizutwemere naho turi babi wewe waradupfiriye mukizutwemere nitwo shobora botere goromando tondoro mokoro kataraborido remene dute haleluya tingeso kukwiyo turi gejeje twankira gose mukizutwemere naho turi babi wewe waradupfiriye mukizutwemere none mwiku oh Yesu haleluya ungerero turagushimiye Yesu turagushimiye wewe udukiza haleluya turagushimiye amaraso yawe turagushima haleluya iyo tuje imbere yawe kubibona Mana kandi ukabinezerererwa turagushima yuko Yesu nuno munsi ucemera kutugirira imbabazi none Mana twabibonye twavyemeye twabikuzaniye ntitwaguserukiye neza mwami tuje kongera gusaba amaketa tugena mu bikorwa amakete rero dusanze bidusaba kubanza kwemera ko twananiwe niweza umugeni wawe niweza ishengero ryawe niweza abera bawe niweza abakunzi bawe haleluya turasavye amaraso Yesu haleluya turagushima ko wejeje kuhariye kutunganije kuko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu amen. Nagomba tuze gusaba inkomezi za mpwemu yera zodushoboza zikadushoboza hariya hirya no hino inkomezi zotuma dukora ivy'Imana igomba burya nizo nkomezi tugashobora kunesha ivyatunesha tugashobora gukorera Imana tugashobora gushingira naye Yesu umuntu yifuza izo nkomezi
turamuhaye kaze dusengere hamwe. Mu mpera turaza gusengera imitwaro iri mu miryango yacu, nivyo tuza gusengera mu mpera, ariko reka tubaye dusaba ubushobozi. Haleluya! Kuko Yesu aracatanga ubushobozi kandi ari hano ngo atanga ubushobozi. Umuntu wese ahari yisenga ati Mana minkomezi, Mana minkomezi. Ndabinginga umuntu wese yumva vyifuza asenge mu mutima, utangure gusenga ntugumuraba, oya nusenge ubwira Imana ati ndagomba inkomezi. Haleluya! Imwe mwaraho dusengera abantu n'abatariko barasenga, ndagusavye nawe usenge ubibwira Imana kandi Yesu abiguhe mu izina rya Yesu. Haleluya! Turagiye gusaba inkomezi za Mpwemu Yera zo kudufasha hariya hirya no hino, mu miryango, ku kazi, mu bikorwa vy'Imana. Yesu abidukorere. Mana yo mwijuru, Mwami Yesu, turagushimiye umwanya mwiza, turagushimiye imbabazi zawe zitangaje wakunze abari mw'isi. Izo nizo zatumye utanga umwana wawe w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Turagushimiye umwanya wose tubaye hano mu ngoro yawe, umwanya twumvise amabanga y'ubwami, none baramaze gutunganya ubugingo bwabo, babikoze nk'uko ijambo ryawe rivuga. None turabarambitse ku biganza, wabariye intumwa uti nimugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza, muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko. Ivyo ntawo bishobora mu mubiri gusa, ayo mabanga ntawo yashobora mu mubiri gusa. Nico gituma bavuze ngo sinzobasika nk'imfuvyi, nzorukira Mpwemu Yera. Uwo Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe i Yerusalemu no mu mpande zose z'isi. None ugomba uyu munsi utumye kwiganuke, udutumye kw'ijambo ryawe, ugomba ko tuvyerekanira hariya iwacu, kugira ngo umuntu wese agire ikimwerekana ko Mpwemu Yera hariya muri sosiyete, hariya mu kibano, hariya mu buzima bwa misi yose, hariya mu runganwe, umuntu wese agira ikimwerekana ko Mpwemu Yera, kugira ngo bigire ikimazi, kugira ngo vyigishe, kugira ngo ritugusuzuguze, kugira ngo tuguheshe icubahiro. Mana hezagirira ishengero, urishitse kwa amasezerano, urisuke ko Mpwemu Yera. Haleluya! Ubasuke ko Mpwemu Yera kugira ngo bagwane intambara nziza y'ukwizera, bacakira ubugingo budashira. Turabasengeye Mana, turabasengeye uyu mugisha w'Imana bawujane, kandi turahagaze mu kwizera. Izina ryawe niryubahwe mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Nagomba dusengera imiryango, abantu bumva ari umutwaro twosengera. Shobora kuba ingwara, shobora kuba ari ibibazo vy'ubukene kandi umuntu ugasanga arakora ari bitagenda neza, shobora kuba ari intambara umuntu akeneye ngo Imana imufashe abiwe bakizwe, reka niwe n'umutwaro tugwa tubisengere. Hashobora kuba ari urugo rutagira mwakana, torebo kaido, tugomba duhamagare Yesu. Nagira mbwira ishengero ngo Yesu aracakora ibitangaza, nagira mbwira ishengero ngo Yesu aracatabara. Hari ibintu biza nk'impagarara, tugomba tubisambuze mu izina rya Yesu. Mbega bishengero muravyizeye? Muravyizeye? Haleluya! Turaborekate meido, tugira duhamagare Yesu, mwizere Imana. Imana ibibakorere mu izina rya Yesu. Muntu wese ukumva ari ikintu utatunganije, uratura, niho bigenda neza, niho Imana ikora. Ariko tugira duhamagare Yesu. Pastori mwegere hano, musengere imitwaro,
itandukanye iri mu miryango. Yesu atabare, abagwaye bakire mu izina rya Yesu. Imana itabare, Imana ikora ibikomeye. Mana nkuru, Mana uhoraho, Mana udahindagurika ku masezerano yawe, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye gukunda ishengero ryawe. Ishengero ryawe ugomba kuryiyegereza. Ijambo ryawe riratubwira ngo mwiyegereze Imana nayo izobegera, mugwanye wa mugwaneze n'abazobahunga. Ijambo ryawe rikatubwira ngo murondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, mumwambaza kiri hafi. None barapfukamye Mana, hari abantu bafise imitwaro baremereye. Yesu wavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ngaba rero barapfukamye Mana, bishurira imitwaro, ubakorera uko wakoreye Zerubabeli. Zerubabeli yarafise igisozi imbere yiwe, hanyuma rero ugihindura ikiyaya. Zerubabeli yararoranirwa. Ngaba barapfukamye Mana, batabare hariya mu miryango, ubishurira ibibazo. Jambo ryawe riratubwira ngo ukorere uhoraho umutwaro wawe nawe azokuramira, ntazokwigera akundira umugororotsi kunyiganyizwa. Tabara rero ubishurira ibibazo, abagwaye bakire, ubakize. Amashimwe yironderere muri iri shengero Mana, kandi turazi neza kubikora, turazi neza kubikoze. Cyubahiro kibi cyawe bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Keyenza ma nizigiru mwami wanje, mubizo mbako vyose nzizigira sugusa nzizigira.